mu gihe hari amagorwa akikije isi, urakwiye guhagarara neza ntunyiganyige, umutima wawe ugashikama, gutyo ugashishikara gukorera Imana, ugashishikara guhindukirira Imana, ugashishikara no kwitega Umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari hafi kugaruka. Mu gihe c'amarushwa nk'iki nawe urimwo, umva ijambo ry'Imana niwitonde. Hari igihe umuntu acagomba guhutagiza ngo arondere inzira vyanka bikunze, arondera ingene yobivamwo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo witonde, hama umaze kwitonda ureme, niho uzobona inzira yo gutabagwa. Niwihebure, Imana izogukiza. Niwihebure, Imana izogutabara. Shishikara wihangane, shishikara ushinyirize, shishikara ubicitegererezo ciza, shishikara ugumye umutima, ntutinye ngo unyiganyizwe n'ivyo uri kuracishwamwo, kuko hari Imana ituremesha. Hari Imana ituremesha. Ni indemeshanyo Imana yandungikanye. Imana irazi amarushwa yawe, Imana irazi n'ubworo bwawe. Ntiyashize muri rusangi, oya, yashize muri rudende. Ukuri kose Imana irazi amarushwa yawe, Imana irazi ubworo bwawe. Indemeshanyo ivuga ngo ntutinye ivyo ugira ubabazwe, ntutinye ivyo uri kurababazwa, kuko amageragezwa, amarushwa Imana yarayashingiye akarimbi.
Wahaye bwake mu izina rya Yesu Kristo. Katuririmbe icitabirizo nka kimwe canke bibiri kuri uririmbo twaririmbye rw'igiswahili 141 citabirizo ca kabiri n'ica gatatu 141 muzigiswahili. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa vizuri kuwa mtu wa furaha yetu itabakia yote vingetoweka. Haleluya, 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 amina. Ikiwa giza mara nyingi na jua likifichwa na tukijaribiwa huku twajua ni kwa muda, mbinguni hatutaona kamwe huzuni wala machozi tena. Haleluya, 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 amina. Ndibaza neza naho umuntu atorinda kubisigura, batari bake mu mazimisi itari miki Bujumbura Kiswahili muriko muragitegera, ariko amajambo makuru arimwo nuko umuririmbyi yavuze ngo naho ivy'iwanje byose byohava bigahera, umunezero w'iwanje uzogumaho. Yesu ashimwe. Kandi yarashishikaye aravuga ngo ni vyiza kumwitega Yesu Kristo, mbere ngo n'igihe twoca mu mageragezwa ngo tumenye ko ari ivy'akanya gato. Yesu ashimwe. Naho wowe uri mu mageragezwa ni ivy'akanya gato. Yasozera ico citabiriza avuga ngo mw'ijuru nta mubabaro tuzobonayo kandi nta marira tuzobonayo. ngo haleluya, haleluya, amina. Yesu nashimwe. Kete rya mbere Paulo yandikiye abitesalonike igice ca mbere ku murongo wa 6, twongere kwa yandi majambo y'Imana kuvyo tumaze kwakira. Kete rya mbere Paulo yandikiye abitesalonike igice ca mbere ku murongo wa 6 n'urukaratasi 231 muri no Bibiliya imaze iminsi. Dusome. Namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu mumaze kwakirira ijambo ry'Imana mu marushwa ngana gute? Mu marushwa menshi. Munezerejwe nande? Bituma mubicitegererezo c'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedoniya no muri Akaya honyene, ariko ukwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose, bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri ivyo, uko bose bivugira ubwabo
inkuru z'ingene twaje muri mwebwe kandi ingene mwahindukiriye Imana mugahe bibigirwamana ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mw'ijuru umwe yazura imukuye mu bapfuye ni Yesu adukiza uburake bugira buze. Imana ishimwe cyane. Naya majambo Imana yashize ku mutima ngo tuganire uno munsi. Ibi byiri shengero by'aba bantu b'Itesalonike, rino kete rya mbere Paulo yabandikiye hari mu rugendo rw'iwe rwa kabiri rw'ivuga ubutumwa nko mu mwaka ushira 50 uhereye ku gihe ca Yesu Kristo. Abandikira amajambo akomeye ashima ingene babiganye bamaze kwakira ijambo ry'Imana ngo baryakirira mu marushwa menshi. Turi mw'isi irimwo amarushwa menshi. Uno munsi abana babaho atagira se atagira nyina bashishikara kugwira. Abubakana bazi ko bazomarana kabiri mugabo urupfu rukabatandukanya bashishikara kubaho. Abubakana bakundanye bwaca kabiri bakahukana ku mugaragaro canke bakahukana mu mpisho bakabana batabanye mu ngo bishishikara kugwira ibitigiri. Abacumukuzwa mu bikorwa vya misi yose akumva ko arushe mugabo bidahuye n'umukate ahava aronka ibitigiri biguma biduga. Turi mw'isi rimwe amarusho. Harabubaka biteze ngo ejo turaronka umuhungu turaronka umukobwa kandi ntibitoranye intara n'imiryango bakamusengera akazorindira agahebura mugabo agashishikara kabigendana ubwo turi mw'isi irimwe amagorwa irimwe amarusho. Umuntu arabyara umwana akamwita izina ryiza Nduwayo Bizimana igira neza mugabo agakura ari umwana mubi adashoboka. Bakagerageza kumusengera bakamwisonzeshereza bagahanuza abajeje gufasha byo kurera abana mugabo n'ubundi indero y'abana ikaguma nakayobera abahinga. Turi mw'isi irimwe amarushwa. Ivy'ubukene ntawo bivuga kuko vyirirwa biravugwa no ku maradiyo. Abantu benshi barakenye. Abajya kabiri ku munsi si benshi. Kabiri saa sita no mw'ijoro si benshi. Hari n'abajya rimwe mu minsi ibiri. Kandi ibyo ntibitoranya. Turi mw'isi irimwe amarushwa. Mu ngo ku mugoroba iyo bugaye inzugi z'iwabo umengana amahoro, ariko mu nzu abarundi bavuga ngo zirara zirasha kandi nta mwotsi tubona. Ni isi irimwe amarushwa kandi naho uwo gwarayo rurasha ntiwo mumenya, usanga yambaye neza mugabo avuga ati nza gutaha hehe. Ni isi irimwe amarushwa. Usanga bubakanye n'umugabo adashoboka. Ni isi irimwe amarushwa kandi yakureheje agukunda n'amajambo meza y'urukundo. Umugore akaguhinduka wamutoye mu bandi. Ni isi irimwe amarushwa. Abana bahohoterwa bari ku buzi bwa misi yose bari yadukoresha mu ngo ntawovuga ibitigiri byabo ingene bingana. Ubimenya ari uko muhuye akakurira kubera ati ndagowe mabuja arandembeje data buja arandembeje kandi ngaha mwicaranye ntiyobikubarira. Mugabo ni isi irimwe amarushwa. Abiga amashure ni benshi mugabo aronka akazi ni bake. Ni isi irimwe amarushwa. Naha mwabonye ko korara ari nininya gose abazosezera mu minsi canke barasezeye.
aho umuntu avuga ati y'amashuri afuma barashishikaye base nkabandagumye ku ishuri. Nisi irimwe amarushwa, ivyo gufungura nabi hari uwo bivuga none. Erega nta muntu atari yipfuza kuzarahindura karasiyo gahindura isorori. Mugo usanga muri stoke kenshi byamari bya bindi, umufuko wa bya bindi na bya bindi na bya bindi. Nisi irimwe amarushwa, uzingene bigorana hagize umuntu acagwara mubo mu muryango adashobora bya bindi biri muri stoke. Bene umuryango barebaza bati tumwirukane tumushire hehe kwa tugora goye kugaburira. Nisi irimwe amarushwa, ivyibiza ntawo bivuga. Nisi irimwe amarushwa, umuntu aravuka wanagomba yavukiye kwa muganga barapimishije imbanyi 1 2 3 mugabo akavukana ingwara abaganga badashobora kuvura. Umwana agakurana indwara, hagerege bakamubwira bati burya wewe ufise ingwara ngendanwa uzorinda uyisazana. Uwo muntu biragoye kumuronkamwe umunezero. Yabo w'inzobe yabo wirabura birajaniranye, kuko nisi irimwe amarushwa. Aha twese ngaha hari abantu usanga bazigendana, ubimenya ari uko mubana canke muhuriye kwa muganga. Mugayi yiherera avuga ati man iki kintu iyi si nzoyiva mu ryari. Abana batazi se canke mama wabo ni benshi, naha muri mwebwe barimo atazi ngo navyawe na naka. Ababanga ari bo bagiye bakamwandikisha muri etat civil. Umuntu nko kumutora nk'umunezero biragoye. Nisi irimwe amarushwa. Aba bantu b'Itesalonike Paulo arabandikira ati naranezerewe numvise amakuru yiwanyu ko mu marushwa mwarimwo byakunze mukakira ijambo ry'Imana. Mu marushwa nkaya adatoranya cari igihe ciza ku muntu wese, yaba umukuru yaba umuto, yaba uwize yaba uwutize, yaba uwugira se yaba utamugira, yaba uwugira abo bavukana canke atabafise. Cari igihe ciza co kwakira ijambo ry'Imana, akugurura umutima wiwe, ijambo ry'Imana rikamwinjira, rikamunyengetera, rikamushika, bigakunda muri ano marushwa menshi akikije abantu. Umuntu w'Imana akabaho akanezerwa, ari icitegererezo ciza. Abantu bakamufata ko reference baturya muntu ntazi se ntazi nyina mugabo numukizwa arashinga intahe nziza. Aba ngo bashishikaye kuba icitegererezo mu marushwa menshi. Nta misi yahamaze Paulo ahejeje gutanguza rino shengero uko abayuda b'inyamu baciye bamwirukana. Abantu baca binjira mwihamwa, mugabo bashishikara gukunda Imana. Muri ayo marushwa menshi barimwo hari ibintu ngo vyumvikana hagati muri bo. Hagati muri bo nta nduru zariyo. Ariko iwanyu urabizi y'amarushwa yaduse ingene bigenda. Muri bo nta vy'amajambo vyariyo. Muri ayo marushwa menshi nta myidodombo yumvikanyeyo, nta bintu vy'umururazi, nta bintu vy'indyane, nta majambo akomeretsa yumvikanyeyo. Ariko ngaha twasomye ngo kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu Yesu, birakwiye ko mu marushwa urimwo wumvikanamwo ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hari umuvyeyi ataha byagoranye atatanya karasiyo muhira bakaba bagowe. Kabati tumuturukira gute? Canke bimwe biri muri we nyene agendana byavyutse imisonga ica hirya no hino muhira bakaba bagowe, batari muri crise. Ne le dérange pas, ari muri crise.
muri bo humvikanye ijambo ry'umwami wacu Yesu. Pawulo avuga kandi ngo n'ukwizera kwanyu kwaramamaye gushika kure ni Makedoniya hose. Tesalonike wari nk'umugwa mukuru wa kino gisagara Makedoniya. Byari bikwiye ko mu marushwa urimwo ijambo ry'umwami Yesu ryamamara, ukwizera kwawe kukamamara, kukava kuri wowe kukaduga gushikana kure aho tutomenya. Hariho inyifato yari ibereye abantu b'Imana mu gihe c'amarushwa, na cane cane ko amarushwa adatoranya. Yobu 5:6. Ntawo kwibaza ngo araha amarushwa atazomusanga canke amagorwa. Ibi twadondaguye twese tubihurirako. Udafise kimwe afise ikindi. Hari n'ugira 2 canke 3 muri ibi n'ibindi ntavuze. Yobu 5:6. Kuko amarushwa atava mu mukungugu, kandi n'ivyago bitamera biva mw'ivu, ariko umuntu avukira amagorwa nk'uko amasase atabura gutarukira mu kirere. Namba waravutse wavukiye amagorwa, pole sana. Twaziringura urupapuro twasubiye hamwe twari turi. Twisubira hamwe twari turi mu Tesalonike. Hamwe twari turi mwakiya cete cambere cyo cambere kujya murongo nyine wa 6. Namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi. Hariya ku murongo w'9, kuko bose bivugira ubwabo inkuru zingene twaje muri mwebwe, kandi ngene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana, ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mw'ijuru, umuyazuri mukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza uburake bugira buze. Kristo ari hafi. No musi Imana iriko irategura umugeni kugira ngo mu marushwa acijya nino umuntu ashishikare kuvyitwaramwo neza, umuntu ashishikare kubicitegererezo ciza. Muri we ntihumvikane y'ibiteye isoni, ariko ijambo ry'umwami wacu ryamamare, ukwizera k'umuntu gukure kwamamare, kumufashe kandi gufashe n'ababanyi. Aba bantu ngo bakomeje guhindukirira Imana. No musa amarushwa araza, muntu bikamunanira kwihangana, muntu bikamunanira gutumbera Imana. Ataho nabereye mu by'abakizwa iminsi ni myinshi, aya mageragezwa ndayamaze mu gihe kirekire, reka ngende ngeregereza ahandi. Ariko naho uzoja kugeregereza ahandi, amarushwa ari hose uzoyasangayo. Ababo ngo barushiriza guhindukirira Imana. Ni igihe ciza mu marushwa nkaya urimwo kuheba ivy'ibigirwamana, ariko ukaronkera akanya Imana yiwawe ukayihindukirira. Aba ngo bashishikaye gukorera Imana mu marushwa nkaya akikije isi. Ni igihe ciza co gushishikara gukorera Imana, ni igihe ciza co gushishikara gusenga, ni igihe ciza co gushishikara kuririmba, ni igihe ciza co gushishikara gutanga n'umunezero, ni igihe ciza co gushishikara gushika kubagowe, ni igihe ciza co kubabarana n'abababaye, ni igihe ciza co kwita imfuvyi n'abapfakazi. Nturindire ngo uzobikora ari uko ibihe byahindutse. Bashishikaye gukorera Imana, kandi ngo bashishikara no kwitega umwami wacu Yesu Kristo kwagaruka. Mu gice ca 3, aho nyene muri ico gitabo igice ca 3 ku murongo wa 3, kadohere ku murongo wa mbere. Igice ca 3 umurongo wa mbere. Nuko tutagishoboye kwihangana, dushima gusigara twenyene muri Atenayi, dutuma Timoteyo mwene data
umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo abakomeze abaremeshe ku by'ukwizera kwanyu. Umurongo wa 3, kugira ngo nihagire uwo muri mwebwe agira gute? Anyiganyizwa nayo marushwa. Mu gihe hari amarushwa menshi, mu gihe hari amagorwa akikije isi, urakwiye guhagarara neza ntunyiganyige, umutima wawe ugashikama, gutyo ugashishikara gukorera Imana, ugashishikara guhindukirira Imana, ugashishikara no kwitega umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari hafi kugaruka. Aha Pawulo ashishikara kubandikira ati, natumye Timoteyo ngo abaremeshe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yonyiganyizwa n'amarushwa. Ashobora kuba ari kuri wewe amarushwa, canke kaza mu babanyi, kaza mu nshuti, mu bavyeyi, uwo mukorana, bigashobora kunyiganyiza umuntu. Ariko icyo Imana igomba nuko mu marushwa urimwo utonyiganyiga, ahubwo woshishikara kuba icitegerezo ciza ugakorera Imana. Bibiliya iratwereka umuntu yahuye n'amarushwa aranyiganyiga. Yesaya 7:2. Dusome Yesaya 7:2. Kandi ibi byashikiye uno muntu nawe byo bimaze iminsi bigushikira. Yesaya 7:2. Dusome. Baburira Dawidi, baburira umuryango wa Dawidi, batabisirayeli bifatanije n'Abefurayimu. Yesaya 7:2. Baburira umuryango wa Dawidi, batabasiriya bifatanije n'Abefurayimu. Maze umutima wa Ahazi ugira gute? Urahungabana, bona imitima y'abantu biwe nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'iki. Maze uhora habarira Yesaya ati, sohoka none ubuje gusanganira Ahazi, wewe na Sheyariyashubu umwana wawe, murahuriraho umugende wo ku kidengeri co haruguru ugarukira ku nzira yo ku kibuga c'umumesuzi. Maze umubarire uti, witonde ureme, woye gutinya, kandi nturandurwe umutima n'ibyo bishirira bibiri bifumba, bona uburake bw'inkazi bwa Rezini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remariya. Somye hajya ku murongo wa 10 ku ndanzi y'amajambo havuga ngo Ahazi yanka kuvyemera. Hari igihe amarushwa, amagorwa aza akisuka ku muntu. Aha yatumbereye ibwami, kuko nta na hamwe agera umutwe. Inkuru zishitse ku mwami ngo umutima urahungabana nk'ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'igihuhusi. Kandi nawe ni ku mutima umaze iminsi uhungabana vanye na ya marushwa umazemwo kabiri. Ngo n'abantu biwe bose bari kumwe nawe, ntawe arakiremesha uwundi. Imana ishimwe ko hari abavugishwa n'Imana. Imana ishimwe ko baririmbye mu kihari kugira ngo muririmbe muremesha abantu, imitima yabo iriko irahungabana. Imana ishimwe ko basiguzi tukiri ku kivi kugira ngo Imana idutume turemesha abantu, imitima imaze igihe iriko irahungabana. Imana icikoma Yesaya ati, nyaruka ugende murahuriraho hepfo. Aya majambo yamubariye niyo nawe ngenda kubarire. Ngo amutuma ko ngo witonde mu gihe c'amarushwa nk'iki nawe urimwo. Umva ijambo ry'Imana ni witonde. Hari igihe umuntu acagomba guhutagiza ngo arondera inzira vyanka bikunze, arondera ingene yobivamwo. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo witonde. Hama umaze kwitonda ureme, niho uzobona inzira yo gutabagwa.
kandi ngo woye gutinya. Maze iminsi ubwoba bugutekeye kubera amarushwa gukikiye, ariko niwitonde nureme, woye gutinya, nturanduke umutima, kuko dufise Imana igira neza, dufise Imana idukunda, dufise Imana itubabaye, dufise Imana itwitwararika. Turasoma mu ijambo ry'Imana ingene Dawidi ngo yumvise atewe, agiye asanga aho abantu bari bariko bararira, babanyazi ivyabo n'abagore babatwaye hari isikuragi, ngo aca ariremesha kubw'Imana yiwe. Nawe wibutse kufise Imana nureme. Yesu nashimwe. Twisubirire hamwe mu ikete rya Bitesalonike, kete rya mbere rya Bitesalonike 3, niho twariko turasoma 3:13. Kete rya mbere rya Bitesalonike 3 kadore ku 12. Namwe umwami wacu abagwirize abasagiriza urukundo mukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe tumeze muri mwebwe, kugira ngo aremeshe imitima yanyu ntigire umugayo, ibiyera imbere y'Imana yacu niyo data wa twese, izisangwe ityo aho umwami wacu Yesu azozananira n'abera biwe bose. Aha Paulo yatumye Timoteyo, hariya mu gice aya twasomye, Paulo yavuze ingene yababonye abashingira intahe ngo bashikame mu mageragezwa barimwo ntibanyiganyige. Aha naho tubona ingene yabasengeye ngo umwami Yesu abaremeshe. Uwuruta Yesaya ari hano. Yesaya yaragerageje guhumuriza Ahaziya, uno munsi uwuruta Yesaya ari hano. Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, nawe nagusengeye ngo akuremeshe mu mutima, kugira ngo umutima wawe uwutunge utagira ikirabagu, utarimwo umugayo, ushishikare kumwitega ahazozanana n'abera biwe bose. Imana ishimwe cyane. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo atwirura tubabaye. Murakaza ukaririmbo. Anyirura mbabaye muko nyayanje yose, nuw'igikundiro cinshi yakanyenyeri, niwaruta inshuti zose zo mw'isi. Uyu munsi nawe akwirure, ntumere nk'uno mwami Ahazi yanse kwirugwa n'amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya, kugeza naho Imana imuha ikimenyamenya gikomeye ngo basi kw'ibyo wanse kubyemera, raba inkumi zotwara inda. Yari umuntu afise umutima ukomeye cyane, kugeza aho basagondozwa no kumva ko inkumi zotwara inda. Weho n'ubu umuntu yemera ko Imana iriko irakuremesha, nturindire ikimenyamenya gikomeye, nturindire kuzobona inkumi itwaye inda. Oya, ariko ucumba ijambo ry'Imana niwakire uti ko Yesu ampumurije, ndakiriye ndahumuye. Aho nyine muri ico kirete ca kabiri igice ca mbere ku murongo wa 4, Tesalonike igice ca kabiri ca Bitesalonike igice ca mbere ku murongo wa 4. Ni hafi yaho twari turi. Nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana, kubwo kwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose, n'amagorwa mugira gute, n'amagorwa mugira gute. Hari igihe umuntu aca ahantu hatoroshe, bigasaba ko ashinga icinyo ku kindi, mugabo akagumya umusaraba. Yesu ashimwe.
agashinyiriza mugabo akavuga ati hako n'umusaraba ndashinga icinyo ku kindi, ibi bintu ndavyihanganira, mu magorwa mu marushwa akikije isi nawagukikiye, urahamagagwa kwiga ingendo yo kwihangana kuko ntibizoreka kubaho. Batanguye baturirimbira kare ngaha buguruye igikorane ngo hahiga uwihanganira ibimugerageza, baranashishikara ngo mu byo twahamagariwe harimwo intore jime yo gushinyiriza. Namba utari ubizi pole sana. Mu byo twahamagariwe harimwo intore jime yo gushinyiriza, kwera marushwa ari kazana na hirya no hino. Umuntu akavuga ati umusaraba ndawugumya sindawuta, irigeragezwa turahangana naryo ndashinyiriza. Usomye aho hepfo ku murongo w'indwi, dore kwa gatandatu, kuko ari bigororotse ku Mana kwishura amarushwa abayabatera no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe, aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika. Turiga gushinyiriza, turiga kwihangana, kuko turabizi neza ko atariko bizokwama. Turabizi neza ko uno munsi umuntu ariko arihanganira ibimugerageza, ntiyumvikane mw'induru, ntiyumvikane mw'amajambo, ntiyumvikane mw'ibitutsi, ntiyumvikane mw'ivy'uburake, agashishikara gukorera Imana, agashishikara guha umutima wiwe ijambo ry'Imana. Uyo muntu ngo hari ukuruhuka bikiwe n'Imana, ngo tuzoruhukana na Kristo azohishurirwa ari mu bwiza. None rero shishikara ushinyirize, siko bizokwama, hazobaho umunsi wo kuruhuka ivyo gushinyiriza biheze. Ariko uno munsi urasabwa gushinyiriza. Uririmbye arimbye ngo bazoruhuka umusaraba, nta kabuza bazoruhuka umusaraba, nta kabuza, nta kabuza, bagabigwa igitsebo uzobayo jenzo, bazobona umwami w'ubwiza atamubabarukiriho, bame banezeranywe nawe, uzobayo jenzobayo. Abaroma 12:12. Turasabwa gushinyiriza mu gihe c'amagorwa, kuko turiteze ku munsi umwe tuzoruhuka. Abaroma 12:12. Munezereregwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Mu gihe c'amagorwa, mu gihe c'imibabaro, mu gihe c'amageragezwa, mu gihe c'amarushwa, umuntu w'Imana ahamagarirwa gushishikara gusenga. Umuntu w'Imana ahamagarirwa gushishikara kuyegereza Imana, ahamagarirwa gushishikara kuba hafi y'Imana. Ewe musore umaze igihe mu magorwa, ntureke gusenga, shishikara usenge. Hariho ibintu byo gushishikara mu gihe c'amagorwa. Mu gihe abandi mu magorwa usanga bashishikaye kurondera ingene bo kwitabara, agashishikara ingene yo kwiba,
agashishikara ingene yovuga abandi nabi, agashishikara ingene yokora uku na kuriya mu ngeso mbi. Hariho ivyo gushishikara ku bantu b'Imana, iyo amagorwa aje amarushwa agatera, abantu b'Imana bashishikara gusenga, kandi iyo dusenze Imana iratabara. Abanyefeso 3:13. Abanyefeso 3:13. Dushishikara kubona iyi nyifato ibereye mu gihe c'amarushwa, kuko nico gihe turimwo. Abanyefeso 3:13. Nico gituma mbinginga ngo mwoye kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubwanyu, kuko ariyo cubahiro canyu. Mu gihe c'amarushwa urahamagarirwa kutihebura. Ntiwihebure, kuko Imana izogutabara. Raba mw'ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto. Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto. Igice ca mbere ku murongo w'8. Mu mageragezwa ntiwihebure, mu marushwa ntiwihebure, kuko Imana izogutabara. Ikete rya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto 1 ku murongo w'8. Kuko bene data, tutagomba yuko mutamenya amarushwa yatubayeko muri Aziya, ko twaremerewe cane, biruta uko dushobora, bigatuma twihebura ko tutagikiza amagara yacu, kandi tumenyeshwa mu mitima yuko duciriwe kw'iteka ryo gupfa, kugira ngo ntitwiyizigire ubwacu, ariko twizigira Imana izura abapfuye. 10. Yadukijije urupfu rukomeye rutyo, kandi izodukiza. Niyo twizigira yuko izokwama iradukiza. Yesu nashimwe. Ntiwihebure, Imana izogukiza. Ntiwihebure, Imana izogutabara. Shishikara wihangane, shishikara ushinyirize, shishikara ubicitegererezo ciza, shishikara ugumye umutima, ntutinye ngo unyiganyizwe n'ivyo uri kuracishwamwo, kuko hari Imana ituremesha. Hari Imana ituremesha. Ivyahishuwe Yohana 2:8 niho mpereza. Hari indemeshanyo nziza cane. Ivyahishuwe Yohana 2:8. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna, utuwa mbere kandi uw'iherezo, uwari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamarura umutunzi n'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo, ariko ari sinagoge ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Eho mugwaniza agira ashira bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa imisi ngahe. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwema abwira amashengero. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. N'indemeshanyo Imana yandungikanye. Imana irazi amarushwa yawe, Imana irazi n'ubworo bwawe. Ntiyashize muri rusangi, oya, yashize muri rudende. Ukuri kose Imana irazi amarushwa yawe, Imana irazi ubworo bwawe. Indemeshanyo ivuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe, ntutinye ibyo uri kurababazwa, kuko amageragezwa, amarushwa Imana yarayashingiye akarimbi. Aha bavuze ngo ni imisi 10. Sinzi umunsi ugeze ko uwo ari wo, mugabo waratanguye. Aha imisi urayirembeje. Yesu ashimwe. Imisi turayirembeje, kandi nawe urayirembeje. Imisi 10 ntibayiharura nk'uko baharura kuri karandiriye,
ariko n'igitigira ingereranyo cerekana igiharuro cuzuye mu rutonde rw'abana b'abantu, nk'uko igitigira indwi ari igiharuro cuzuye mu rutonde rw'Imana. Sinzi umunsi ugezeko, mugana uvuga ngo kuraje, kuko ni iminsi 10. Hari iherezo ryo kugeragezwa. Aya marushwa sayo umuntu azokwamako. Imana yarayashingiye akarimbi. Abisirayeli bamara muri Egiputa imyaka 400. Mu gihe cabo cyo gutabagwa kigeze, Imana iri mwijuru ngo numvise ugutaka kw'abantu banje. Mbega iyindi minsi ntibasenga ngo ibumve. Yaravyumva, mugo umunsi w'iwabo ntiwari bwuzure. Igihe cawe kizokuzura nawe Imana igutabare, tugira dusenga Imana. Sinzi ngene umaze iminsi witwara mu marushwa. Sinzi ibintu byumvikana mu muryango wanyu. Sinzi byumvikana mu mutima wawe. Ariko hakwiye kumvikana mu ijambo ry'Imana. Hakwiye kukwizera kwawe kwamamara kugashika kure. Ariko wewe usanga warahevye no gukorera Imana. Warahevye gushishikara gusenga. Warahevye gushishikara kwitega uwagukoye. Ve hasi aho nyene uhagaze, abakozi b'Imana muhaguruke musengera abantu. Birashoboka ko umaze iminsi witwara nabi. Hagurukiraho nyene ijambo ari ngaha rikaragenda aragusanga uhagaze aragukorako kugirira imbabazi aho umaze iminsi witwara uko bitabereye muri ano marushwa adukikiye. Mwarimu Enoka ashikana asenge, turaza gusengera ibindi mu nyuma. Mana yera, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima. Jambo ryawe riravuga ngo uko wari ejo n'uyu munsi ni kuri kandi nikuzokwama ibihe byose. Twebwe nk'abana b'abantu turahindagurika, ariko birivuga ngo wewe ntuhindagurika, uko wari niko wama. Iyo duciye mu marushwa ariko arasendanisha turahindagurika. Iyo turemerewe n'imitwaro turahindagurika. Inzara itwishe turi mu bivyago tutabona iyo tuja niyo tuva turahindagurika. Kenshi turidodomba dutibirake ku bantu, mbere kenshi tukanagutuka tukavanja vuga amajambo y'amarogotano. Mana nutugirira imbabazi. Hari vyinshi vyatunaniye kwihanganira. Abo bantu bahagaze imbere yabo hari vyinshi baciyemwo birabananira gutwara. Bamera nkaho uyu muntu wawe yitwa Hazi yarageze avuga ati izo ndivyo babigishoboka, gutabagwa ntigukunda, intege ziracika, vyizigiro birahera. Mana tugirira imbabazi. Turateretse ibiganza imbere y'inyonga zawe. Mana amaraso ya Yesu Kristo yurukire kuri iri shengero ryose. Amaraso yawe atwururukireko, utugirira imbabazi Mana. Aho twagize imyifato itabereye, twari dukwiye kuba icyitegererezo ciza, abanyamahanga batwitegereza bakavuga bati nabo bari mu marushwa bari n'Imana. Bakavuga ati nabo bari mu marushwa barafise ivyizigiro, bari gutwitegereza bakavuga ati nabo bari kubaraca mu magorwa barya abantu hari kiri muri bo. Ariko vyaratunaniye. Mana tugirira imbabazi. Mana tugirira imbabazi. Turakwinginze Mana tugirira imbabazi. Hari aho umuntu rimwe na rimwe aja kwiruka mwagomba agerageze ivyo agiye kujamwo, agatogawusha umusaraba, agakora ibiteye isoni ivyo atarakwiye kujamwo ngo ariko arondera kuruhuka. Mana tugirira imbabazi. Turakwingiza kino gitondo tuhagaze imbere yawe Mana, turaciye bugufi rwose. Mwami tugirira imbabazi. Amasengesho yabaye make, amajambo yabaye menshi, ivyiyumviro bipfuye biba vyinshi, imyifato itabereye biba myinshi, ariko turasaba tugirira imbabazi. Umuririmbyi ariko aririmba irasenze aravuga ati hagati y'ivyo vyaha n'ingero bikwiranye
wakitsa amaraso, wakika amaraso, wakika amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, wakika amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana. Ndagushima kubwira ijambo ry'indemesha duhaye muri kino gitondo. Bibiliya ivuga ngo guhigurwa kwose kufise aho kugarukira. Igihe kigeze umwe wese azotabagwa. Isaha igeze uritegure kudutabara. Urakoze kutugiriye imbabazi, urakoze kutwejeje, urakoze gutunganije ishengero ryawe, urakoze muri kino gitondo. Turabigushimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tugomba dusengera ikindi kintu gikomeye cyane. Twasomye hano i Tesalonike muri ano marushwa menshi byarashobotse bakira ijambo ry'Imana ngo banezerejwe na mpwemu yera. Banezerejwe nande? Na mpwemu yera. Namye ndabejo ku mugoroba Yohana mu kizinga ca Patimo. Wenyene yandika avuga ngo jewe Yohana mwene so musangiye amarushwa n'ubwami no kwihangana biri mu mwami wacu Yesu. Ngo nari mu kizinga Patimo co mu kiyaga bamuhora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu. Ngo ku munsi w'Imana nari muri mpwemu numva ijwi inyuma yanje, ijwi rimeze nk'iry'inzamba. Mwari musereje ushike ngaha dusengera iki kintu. Tugomba dusenge ko turi ishengero rya mpwemu yera, tukaba turi mu gihe c'amagorwa n'amarushwa. Mpwemu asubira nezereza abantu b'Imana. Mpwemu asubira nezereza abantu b'Imana. Mpwemu asubira kumvisha ijwi. We ari mu kizinga sinzi aho umaze iminsi, ariko ndazi ko wasenze ugahabwa mpwemu yera. Haheze igihe kinini warasenze urahabwa mpwemu yera. Muri ano marushwa urimwo, reka dusenga kugendere asubira kumvisha ijwi. Abantu biyubure mu nkombe zishasha, dusubire duhangane n'amarushwa, duhangane n'amagorwa, dushishikare kwitega umwami wacu. Kaza usenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kandi turagukengurukiye. Turavuze turakoze Mana muri kino gitondo. Aya majambo yatumwe kuri no shengero mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, kugira ngo umuntu wese Mana ngo areme hanyuma yitonde yizigire ugutabagwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Muri aka gacikane Mana hagati y'uko gutabagwa, hagati y'amaherezo y'iminsi Mana, aba bantu bohava baruka, abantu bohava basubira inyuma, aba bantu bohava babivamwo. Ariko mpwemu yera yatumye ijambo kugira ngo umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo niyaryumva yizigira Imana. Nico gituma tubasengeye, turabasengeye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umuririmbyi ararimba avuga ngo tutabanye umwansi yonesha, ngo ububasha bwawe nibwo nifuza. Mu izina rya Yesu Kristo turasabye Mana ubushobozi bwa mpwemu yera bumanuke, nusuka ubu bushobozi, nusuka izi nkomezi mu izina rya Yesu kuri uyu muntu wese Mana amaze igihe muri kino kizinga, amaze igihe muri ano marushwa, amaze igihe muri ano magaragazwa, kugira ngo inkomezi yiyubure mu nkomezisha. Haleluya! Yiyubure mu nkomezisha, ahinduke nk'uhindurwa n'umwami ariwe mpwemu yera. Suka rero mu bushobozi, turabasenge mu izina rya Yesu Kristo, turabasenge Imana kugira ngo umuntu wese Mana yongerwe inkomezi, yongerwe ubushobozi, ashikirane muri mpwemu. Ibi bintu abihagarare ku mutwe, yizigiye gutabagwa kuva mu ijuru.
mw'izina rya Yesu Kristo. Hari abaremewe no kubura akazi, hari abaremewe no kutagira abana, hari abaremewe no mingo, hari abaremewe n'akazi. Yesu tanga ubushobozi, Yesu suka mpwemu yera. Uyu muntu wese Mana atarize iganza ariko aratabaza mw'ijuru, iyo ubushobozi buva numwumve nawe mw'izina rya Yesu Kristo. Umutabare Mana, iri shengero nyakubahwa ugira icyo ukora kugira ngo ikindi gihe abantu baze bazana amashimwe, ikindi gihe abantu baze bahagarara imbere y'ishengero, ikindi gihe baze basasereza impundu, ikindi gihe haze humvikana indirimbo mu mitima yabo. Urakoze Mana ko wirura, urakoze Mana kutanga inkomezi, urakoze mpwemu yera mw'izina rya Yesu Kristo. Nk'uko wurije Dawidi kuri ya ndogo bizanywe na ziba, yuko aba bantu bateruye, yuko abantu bakomeje, yuko abantu ba mwami Yesu Kristo ubongeye inkomezi za kino gihe. Urakoze kubyumvise, tubasengeye twizeye mw'izina rya Yesu Kristo mwami wacu, amena. Mani bahezagire.